kuri jewe aya majambo yabaye yahambaye zaburi ya 78 n'amajambo y'igiciro, ariko ndiyumvira yuko uyu munyezaburi ntiyavuga yivuga, ariko asunitswe na mpwemu yera, ni mpwemu w'Imana niwe yavuga. Umurongo wa mbere zaburi 78, nimutege ugutwi bwoko bwanje ukwigisha kwanje. Misi yose kwari uguhamagara kw'Imana ihamagara ubwoko bwayo ngo bategere ugutwi ibyo yabishaka kubabwira. Rero twamaze gusoma umuhanuzi Yesaya umurongo w'10, muri Yesaya 55 umurongo w'10, ngo ijambo ry'Imana ntirigarukira ubusa ridakoze. Igihe Imana ivuga ijambo ni ikintu gisohoza ico kiba kirungikiwe. Imana ntivuga amajambo y'imfa gusa, ashobora kuba yumvikana nk'ayasanzwe mu matwi y'abantu, mbere bakanayacira n'urubanza canke bakayanka, ariko aguma ari ay'ukuri kandi arasohoza, kubera yuko akanwa k'Imana kaba kayavuze. Uko rero niko umwami yabwiye ubwoko bwiwe hano ngo ubwoko bwanje nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje. Ndiyumvira ko nimba Imana yavuze, yaravuze kiriya gihe kera, yaranabikoze mw'ino misi yacu, kandi nimba dutegerezwa gutegera ugutwi ibyo yavuga, ni vyiza twabikora mw'iyi misi tukagaba ku byo yavuze, kuko turabizi yuko igihe kiregereje cyane, kandi nk'uko twamaze kubyumva ukugaruka kwiwe, ukuza kwiwe kuri hafi. Umurongo wa 3 acavugwa ngo ibyo twumvise tukamenya ibyo basokuruza batubariye. Mu gusoma uyu murongo naciye niyumvira ubwo nyene ku ijambo rishaka gusa n'iryo Yohana yandika mu cete ciwe, yandikira abera muri Yohana wa mbere 1 igice ca mbere, aravuga ngo icariho mbere na mbere, ngo icariho uhereye bwa mbere na mbere, ico twumvise Yohana wa mbere igice ca mbere, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje intoke zacu tukagikorako ibyo kuri jambo ubugingo. Umurongo wa 2, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubugingo budashira, bwamanye na Data wa twese tukabwerekwa. Umurongo wa 3, ngo ico twabonye tukacumva nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kandi natwe dufatanije na Data, Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Umurongo wa 4, twanditse ibyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Ngo ubu nibwo butumwa. Umurongo wa 5, ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Umurongo wa 6, tuvuze yuko dufatanije nayo, ngo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora iby'ukuri, ngo ntituba duhagaze mu by'ukuri, ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Umurongo wa 8, tuvuze yuko atacyaha dufise, tuba twizimiza, tuba twibesha, kandi ukuri ni kuba kuri muri twebwe. Umurongo w'9, nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka, ibyo nivyo bituma iduhara ibyaha byacu, ikatwoza kugabitanya kose. Umurongo w'10, tuvuze yuko atacyaha twakoze, tuba twigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Ibi nivyo Yohana yandika.
mu buryo budasanzwe nk'uko yabivuze akavuga ngo icyo twabonye icyo twumvise ngo ibituraba kumbure icyo twakoze ku ntoki zacu. Uyu munyezaburi nawe aravuga muri zaburi 78 umurongo wa 3 akavuga ngo ibyo twumvise tukamenya ibyo basogokuruza batubariye. Umurongo wa 4 ntituzobihisha abuzukuruza babo tuzobibwira abigihe kizoza ishimwe ryoraho. Bene atamashiki banje, uku kwari kugomba kw'Imana yuko ibikorwa bihambaye by'Imana bidashigwa musi y'umubehe y'ibase, ariko bigashobora gukwiragizwa bigakwiragizwa. Bategereza kubibwira abuzukuruza babo abazobakomokako, bategereza kubabwira ibyo bari bahawe n'Imana hamwe n'ibintu byari bikomeye muri ibyo. Naho rero Yohana nawe akora ibisa n'ibyo, akandika ku bijanye n'ibintu akavuga ibyo bahawe n'Imana. Yohana nibyo nyine akora, we ntiyabyigumije ko yarabitanze. Ndiyumvira yuko ibyo byatanzwe gushika no mwino misi yacu, kandi ibyo bintu biri ngaho ni byacu. Nico gituma rero turashimira cyane Imana yuko tugakomezwa n'ijambo ryayo muri kino gitondo. Turamuye amaso uyu munsi mu gitondo tukamuraba. Nibyo umurongo w'indwi muri zaburi 78 kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ibyo Imana yakoze. Bene data nabashiki banje, iyo turavye mu misi yacu dushobora kuvuga gusa tukavuga dutegerezwa gushira ibyizigiro byacu mu Mana, ntidukwiye kwibagira ibyo yakoze hamwe n'ibyo igikora, kuko ndizera yuko iracari ku gikorwa. Mbega turabyizera? Nibyo, iracari ku gikorwa, ariko dutegerezwa no kubona ibyo yakoze mu gihe cyaheze, kandi dutegerezwa kubona n'ibyo ikora mu misi yacu, kuko ntiyigeze ihagarika gukora. Ariko ahubwo ni ukugomba kwayo yuko tuvuga ibyo bintu, tukavuga ibyo bikorwa byayo bihambaye, ibyo yakoze, igakorera abo bose kumbure bakiri ku ruhande, bakiri kure. Rero turanezewe kandi turashima yuko dushobora kumva amajambo nk'aya muri kino gitondo ku bw'ubuntu. Mbega ibisi gitangaza. Murongo wa 2 ngo ndateranura akanwa kanje, muri zaburi 78 umurongo wa 2, ndateranura akanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apfinze ya kera. Ego, iki ni ikintu cy'igitangaza, kandi turabizi yuko umwami wacu yaraje avuga ibintu byinshi, abivuga mu migani. Murabizi kubiwe yababwiza ukuri kose, abandi nabo kumbure yavugira mu migani cyaka akavugira mu budufindo, ariko kubiwe yabahishurira ibintu akababereka ingene ibintu bizomera, ishobore kubana natwe, jewe na wewe, dushaka gushira ibyizigiro byacu muri we. Yaducikiye byose, muri byose abandanye kuduhezagira. Ndashaka gusaba Mwene Data Frank agire amajambo atubwira. Mwene Data Frank ahimbaze kandi ashimwe umwami. Twamaze kumva amajambo menshi y'Imana, ni zaburi ndende guhera ku ntango, ivuga byinshi kandi isigura inkuru ya Bisirayeli guhera ku ntango gushika mu gihe cya Dawidi, mu bihe bigoye byabo n'ibyoroshe, mu kwizera no mu kutizera. Ibintu byose byagiye biraba. Ku ruhande rumwe barananigwa, ukunanigwa kubandanya kw'abantu hamwe n'ubwizigirwa bubandanya bw'Imana. Ibyo bintu misi yose biba bihanganye birabana.
dushobora kuvuga tuti uzoba ari mu bwiza azobayo ku bw'ubuntu, azoshikayo kubera yuko Imana yamugiriye akagongwe, yamukunze, yamusohoye, yamuhamagaye ngo asohoke, ngo abe wiwe, yamugize ishamvu yiwe. Kandi nimba jewe nawe twashobora kwizera yuko tuzogira umugwi, tuzoba turi muri uwo mugwi, tuvuga ko Imana yatugiriye ubuntu, kandi tuzoba turi hariya kubwo imbabazi zayo, hariya kubw'imbabazi zayo. Ubu rero imbere yuko mvuga mu ncamake ibintu byavuzwe, sinashaka kubura kuramutsa mwene data mu ncamake. Mwene data wo muri RDA ndamwipfurize ikaze hagati muri twebwe. Nagiye kumurondera kuri imodoka zihagarara, hanyuma niyumviriye yuko nari nasomye izina, iryo zina inshuro nyinshi. Tuba hafi cyane y'umurongo ugabura urenga, ugabura aho hantu hafi ku buryo bw'uko ni nko ku birometero 5 cyangwa 6, niba ndabyibutse neza. hari umupaka, hanyuma twari muri runo ruhande, hanyuma abandi nabo bari mu rundi ruhande. Hanyuma igihe ndaba inyuma uyu munsi turashaka kwibaza ikibazo, kubera iki twategeza kuba muri no ruhande ibirometero bike cyane, hanyuma umupaka ukacucamwo, aho ukacucamwo. Igihe nagenda ku ishuri ry'imyuga nakunda guca ku mupaka kugira ngo ndabe hariya ku rundi ruhande hakurya. Hanyuma hari icyumviro canjemwo tikumbure mu bwami bw'Imana cyo kwa bimeze nk'uko urashobora kuba uri hafi cyane y'umupaka. Ikibazo nico kumenya mbega turi mu ruhe ruhande, mbega tugendera mu ruhe ruhande, mbega twisanga mu ruhe ruhande. Umwami rero atugire ubuntu kugira ngo misi yose twame dushaka kuba mu ruhande rwiza. Umupaka uracamwo, turabizi, si twebwe twawuciye, kumbure ni Imana yawuciye. Ikintu nyamukuru ni uko tuba mu ruhande rwiza rw'umupaka, ntabyo burengerazuba cyangwa iburasirazuba, ariko nibyo iby'Imana yashize. Icyumviro cyo muri Matayo 13 caciye kinzamwo, numvise ibintu byo muri Zaburi ya 78. Hanyuma hamwe n'ibyagiye gusomwa bwa nyuma haravugwa hano ku bijyanye no muri Matayo 13 ku murongo w'10 ngo abigishwa baramwegera, begera Yesu, baramubaza bati mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? Arabishura umurongo wa 11 ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Umurongo wa 13, umurongo wa 12, kuko ufise azohabwa bikamucagatira, ariko udafise azokwakwa n'ico yarasanzwe afise. Umurongo wa 13, igituma mbabwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva, badatahura. Umurongo wa 14, kandi ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitse ko ngo kumva muzokumva, ariko ntimuzoroha mubitahura, kandi kuraba muzoraba, ariko ntimuzoroha mubyihweza. Kuko umutima w'ubwoko, umurongo wa 15, ngo ucuramye, amatwi yabo akaba ari ibihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire, ngo
mbakize. Verset 16. Umurongo wa 16, ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Umurongo wa 17, ndababwira ukuri Beaucoup de prophètes yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahamiye kubona ibyo mubona et ne l'ont pas vu ntibabibona, et auraient voulu entendre no kumva ibyo mwumva et n'ont pas été capables de l'entendre. ntibabyumva. Totalement incompréhensible pour nous. Ibi ni ibintu bitumvikana mu buryo bwuzuye kuri twebwe, ariko ubuhanuzi bwo mu byanditswe bwategerezwa gusohoza. Prophétie que le Ubuhanuzi ubwo umwami Imana we yari yaravuze ivugira mu muhanuzi Yesaya, et de cette manière kandi muri buno buryo nyine budasobanurwa birasohoza. Umwami et le sens yahisha imvugo n'intumbero y'imvugo yiwe akabivugira mu migani, hanyuma icyo bisigura bakaba babinyegejwe. Uko niko ijambo ryo mu byanditswe cyangwa ubuhanuzi bwo mu muhanuzi Yesaya bwasoza, ubwo bwavuga ngo ntibazobonesha amaso yabo, ntibazumvisha amatwi yabo, et ne percevra. kandi ntibazokwigera babyihweza n'imitima yabo. Kumbure twavuga ati ego mbega ukusuku bwabitanya yuko Imana inyegeza ibishaka ikenyegeza ikintu abantu kugira ngo ntibakibone. Ne laissez pas du tout cette pensée. Ntimureke icyo cyiyumviro ngo kibinjire mu mutima. Imana irazi uwo inyegeje ibintu kandi n'uwo itegerezwa kugishurira. Je sais toutes choses. Imana irazi ibintu byose. Twebwe ntidushobora kwicira urubanza, ntidushobora no gucirana urubanza twebwe hagati yacu. Ni umucamanza kandi ni umunyabyagezwe, niwe atanga ibyagezwe. Rero irazi ibyo ikora. Haranditswe hano ngo uwiyumvira ko hari icyo afise Se fera encore enlever ce qu'il a. ngo azokwakwa n'icyo yari afise. Umurongo wa 12, kuri twebwe ntibyumvikana yuko umuntu yaronse bike aca abonwa ariko arakwa n'ibyo yari afise, ariko ngo kuwufise Afin qu'il ait azohabwa ahubwo aronke n'imucagatira. Ndiyumvira yuko uyu munsi remarque. ku bijyanye n'ibyavuzwe hariho ibintu byinshi bivugwa. Nimba dushaka kumviriza canke tukinjira mu bucigwa muri ivyo tukabyinjiramo twotakaza kubona no kumva, ariko twateze amatwi ku byo mwemu abwira amashengero. Nous nous sommes préparés Twariteguriye à prêter l'oreille. gutegera ugutwi amajambo y'umwami. Ntidushobora kumviriza ugutwi ibyo Imana ivuga hama mu kundi gutwi ngo wumvirize ibyo abantu bavuga. Ibyo ntibishoboka. On est alors déchiré. Aho rero uratabugwa imbere muri wewe, ntube ukimenya aho ugeze, ntumenye aho ugeze, aho tuba tugeze. Ariko iyo dutegeye amatwi abiri mu buryo bwuzuye bwo gutega amatwi umwami, aho rero tutegereza kuvuga ngo Imana yaduhaye ibintu byinshi, kandi haravugwa ngo uwufise azonahabwa yongeregwe, ariko uwo yumvira ko afise ahubwo azonakwa ibyo yibwira ko afise. Sinashaka je kuba muri ibyo kuko byoba ari bibi cyane. Umuntu yiyumviriye yuko hari ikintu afise c'Imana atagifise, hanyuma nimba afise nubwo yoba afise icyo kintu azocaka mbega umubabaro. Aho rero harimo icigwa gikomeye mu bwami bw'Imana. Nta muntu n'umwe ashobora kwiyuzuza umunwa. Ibyacu byose bivana n'ubuntu bw'Imana yacu, hamwe ni byose guhera ku ntango gushika ku iherezo. Twakijijwe ku bw'ubuntu, ni ku bw'ubuntu, kandi nk'uko twabyumvise ejo yuko niho Nowa yubaka ubwato yari yagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Mbega abo bantu bose bari bande? Abo Imana yagiriwe ubuntu bari abantu abo yavugisha, abantu bameze nkawe, bameze nkanje. Kandi twarabishimitse ko ejo ku mugoroba abantu bamenya gusa ibyo Imana yababwiye, hanyuma
mu gihe nyine kanaka barimwo, twebwe natwe mu gihe cacu ku bw'ubuntu bw'Imana dufise ukubona ibintu byose mu mwuzuro wabyo. Sindabizi nimba Nowa yari gushobora kumenya ibyo Imana yabwiye Aburahamu canke umwe yobaho imbere y'uwundi. Nta umwe wese yamenya ibyo Imana yamubwiye, canke mu gice kinini yamubwira ibyo Imana yamubwiye gusa. Hanyuma byose biraza biregeranywa bigirwa isezerano rya kera, hanyuma tukabona yuko abantu nta kindi bashobora gukora ku byo Imana yarabwiye Aburahamu. Bagize ibyo basobanura byabo, bagize ugutahura kwabo ku bijanye n'ibyo. Ni nako bimeze mu isezerano rishasha, si uko abantu batabyumvise bivugwa, ariko ahubwo baca bigira ibyiyumviro byabo ku bijyanye n'ibyo. Imana itegereza kumvugisha, ikakuvugisha biciye ku ijambo ryayo no kuri mwemu wayo, imbere y'uko dushobora kuyitahura mu buryo butumbereye. Ndiyumvira yuko turashobora kuvuga yuko yaratuvugishije mwino misi, kandi ntiyavugiye mu migani, ariko yavuze mu buryo bwumvikana bwugurutse, kandi n'ibigishije uko biri kose biri mu biganza by'Imana. Byanditswe mu gusubira mu byagezwe, nibyo twakunze kuvuga uwo murongo mu gusubira mu byagezwe 29, 28, 29, ibikira amabanga ni ibyoraho Imana yacu, ariko bimaze guhishurwa ni ibyacu n'urubyaro rwacu ibihe byose. Uko niko bimeze, kandi niko bizoguma bimeze. Ibinyegeje nta muntu n'umwe muri twebwe ashobora kubyinjiramo. Imana itegerezwa kubihishura ikabitubwira ku bw'ubuntu. Hanyuma nabonye yuko no mu ijambo ryo mu cete ca Yohana ngo igikwiye kugira ngo tugirire tufatanye hagati yacu hamwe n'umufatanye bw'Imana. Muri Yohana wa mbere 1:6, 1:6 ngo tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari kubesha, ntituba dukora iby'ukuri. Ukuri sico jewe nawe tuvuga, ukuri nico Imana yavuze. Ijambo ry'Imana niko kuri. Bega ni kangahe twumva abantu bakavuga ngo ego ngomba ndakubwiza ukuri, hanyuma bakaca bavuga ibintu byose kivuye mu kuri, bakavuga ibintu nkuko nyine babitahura, hanyuma bakibwira ngo ukuri ko kuri. Ariko ukuri mu mvugo uko Imana ibivuga hano, mu by'ukuri ni ijambo ry'Imana ryonyine, si ibyo jewe nawe tuba dushaka kuvuga, ariko ni ibyo Imana ubwayo ivuga, ni ibyo uko niko kuri. Nicyo gituma haca havugwa ku murongo Yohana 10:17 ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe niko kuri. Atari ibyo twebwe rimwe tuba dufise kuvuga, ariko ibyo Imana yo yamaze kuvuga. Haravugwa mu nyuma ku murongo w'indwi hano muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo w'indwi ngo ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu. Mbega ibisi by'igitangaza, haca havugwa ahandi ngo ugendera mu muco ngo nta tsitara, inzira yiwe irabona, arabona ahari karaja. Nimba hariho igitsitaza, ntaca agenda ngo akigwe ko agwe kw'ico gitsitaza. Umuco uramwereka ukamubwira ngo hari igitsitaza, ja ku ruhande uve ngaho mu buryo ubucanko bundi. Uwo muntu aramurikirwa, hanyuma akamurikirwa ku byo ategereza gukora. Ariko umuntu agendera mu mwijima we yitsitarako. Ego hariho abantu bashiraho kuguru inyuma y'ukundi, hanyuma bakaca bagwa batsitajwe n'ukuguru kwabo bwite. Ivyo navyo birabaho. Igihe rero tugendera mu mwijima, uratsitara ku bintu byose n'ibibonetse byose.
hanyuma ukacuta ikosa ku bantu bose. Oya, ikosa nta n'uwe rikwiye kujako. Umuntu agendeye mu muco arabona inzira ari kumwe n'Imana, ntiyitsitara ko, ntiyiboma, araramura amaso ku Mana yiwe no ku ijambo ryayo ari ryo tara ry'ibirenge byacu, ukaba ari umuco ku nzira iyo dutegerezwa kujana. Umurongo w'indwi muri Yohana wa mbere igice cya mbere, ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Amen. Hano Golgota ishizwe imbere, hanyuma hacavugwa ku murongo w'umunani ngo tuvuze ko atacyaha tugira, ngo twigize ko atacyaha dufise, tuba twizimiza twibesha, ukuri ni kuba muri twebwe, ni kuba kuri muri twebwe. Ibi rero bisa nkaho menga birahushanije, ariko si guhushanya uku. Ibi byose uko ari bibiri nivyo kuri, nivyo yuko umuntu wese yavukiye mu cyaha. Ntitwabaye abanyabyaha kubera yuko ngo twakoze ibi ngo dukora n'ibindi. Twarusamiwe mu cyaha, twavukiye mu cyaha, twinjiye mw'ino si turi abanyabyaha. Umuntu avuga yuko atacyaha agira aba yibesha wenyine ubwiwe, ahubwo akanagaragaza n'Imana yuko ibesha. Ariko umuntu yabaye uwizera kandi adashobora kwatura n'umutima we wose yuko Imana yarungitse ibyaha byacu ku mwagazi w'Imana, nk'uko Yohana avuga ngo umwagazi w'Imana ukuri icyaha cy'abari mu isi. Udashobora gukora ibyo ntiyatahuye gucungurwa. Mu ruhande rumwe tukozwa ko twavukiye mu cyaha, tukabonwa nk'uko mu maso y'Imana. Ku rundi ruhande yuko umwagazi w'Imana watwaye ugahongera icyaha cyacu, ukagihanagura ibyaha byacu, hanyuma tukagirwa abidegembya. Nico gituma ayo majambo y'umwami hano, ivyo bitegerezwa kubonwa mu gapfuruka keza kanyako. Aho rero byose biba biri muri gahunda. Reka tugaruke ku ijambo rimwe ryo mu Baroma, nta nkeka dutegerezwa kugira ku ndunduro ku ijambo ry'ubwiza. Hano ijambo ry'ubwiza haranditswe mu Baroma 15 umurongo wa mbere ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Mu Gifaransa ngo ntitwiyumvire ubwacu twishimisha. Iyo twiyumviriye yuko umuntu ari umunyantege nke, ntidufise igikorwa cyo kuca twiraba twishimagiza, hanyuma tukatwiyumvira ubwacu, tukaca twiyumvira ku bwacu ngo turakomeye. Ariko ahubwo dufise igikorwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiye kwihanganira, ngo dufise inshingano ngo zo kwihanganira intege nke z'abadakomeye nk'uko tumeze, ngo kandi ntitwirabe twinezereza ngo twiyumvire canke mu bwo buryo ngo tuvyiyumvire ko bwacu. Hariho itandukaniro rikomeye hagati yo kuba uguhimbarwa n'Imana kuba kuri mu muntu ku muntu, hanyuma canke ubwacu tukiraba tukumva umenga ngo turahimbaye, tukaraba twinezereza. Niryo ritandukaniro rikomeye nk'uburebure bw'ijuru. Ubumwe ni ukwibesha kwa muntu, ubundi ni ubuntu bw'Imana buba bwashyize ku buzima bwawe no ku buzima bwanje. Dutegerezwa rero kugabura ibyo bintu, kubirobanura aho dukwiye guhagarara. Ntibikwiye yuko tuba abanyabiharuro bikomeye kugira ngo tubibone mu buryo cyangwa ubundi, kandi ntibinakwiye yuko tuba dufise ibintu byinshi hano mu mutwe. Ariko birakwiye gusa ko kubona mbega ni iyihe nyifato, ni ibihe byiyumviro biba muri wewe cyangwa biba muri jewe. Nta kindi kirenze kuri ibyo, biba bihagije. Ntidukeneye kubaza ego mbega wowe wibaza yuko ndi iki mu by'ukuri, mbega wowe imbere y'Imana wibaza ko bimeze gute. Oya,
Dans quel état je suis devant Dieu? mbega meze gute imbere y'Imana? Oya, igihe dusoma ijambo ry'Imana hano, reka dusome basi uyu murongo, dusome kuwusoma. Abaroma 15 umurongo wa mbere, ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ngo no kutinezereza, ngo twiyumvire twinezereza. Rero urashobora kwiyumvira ku byo abantu bitwa intege nke mbere n'ibirenze ibyo, hanyuma ukaca wiraba winezereza, ukaca usuzugura uyundi ku buryo bw'uko ushitsa ijambo ry'umwami ryafatira kuri we nyine ubwiwe. We yari uwusuzuguritse mu bana b'abantu bose. Ibyo byakubise shebuja wacu, biramukubita bikomeye. Yari uwuhambaye, ari hejuru, yari ngaho, hanyuma aza kuba uwusuzuguritse gusumba abandi, aba uwo abantu bahunga, uwo abantu bahura. Ibyo bibiri byose, impuzu imwe nyene, rimwe bakavuga ngo hozana hambaye, hashimwe uje mu izina ry'umwami, hanyuma ngo mubambe. Murabizi, nabivuze hano igihe muri Data Branamu yabivuga ko, akavuga ngo ntimuvyibagire, ngo ni babandi nyene bamwe basemerera bakavuga ngo hozana, nibo bahindukiye barasemera ngo mubambe. Umutima wanje nariyumvira ati, oh muntu w'Imana, aho sindakwizeye. Bikwiye kuba ari imigwi ibiri itandukanye, bamwe bagasemera hano, abandi bagasemera ahandi. Uyu munsi bakavuga ibintu byinshi ku buryo bw'uko ubu nta bindi mfise byo kubonekerezwa nkeneye. Ariko rimwe na rimwe mu buzima bwanje bwite, rimwe ndibaza, kenshi ndibaza kubera iki umuntu ategerezwa kujana inzira zimwe akabona mu mubiri wiwe, mu mpemu wiwe no mu bugingo bwiwe hasoza amajambo amwe y'Imana kuri we no kubwayo, hanyuma akagenda. Ibintu bwa mbere twari tuzi gusa mu majambo, hanyuma tukabyumvamwo bihari mu buryo bufatika. Ndababwira yuko amajambo gusa n'ibikorwa biratandukanye cyane, kimwe n'ikindi. Bimwe biri mu mutwe, ikindi naco ni ibintu umuntu abamwo ku giti ciwe. Hano babandanya, hano harabandanya kuvuga ku murongo wa 2 ngo umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza, akomezwe ngo amwubake. Umurongo wa 3, kuko na Kristo atinejereje ngo ntiyabayeho mu kwinezereza, nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Hano haguye kuri Kristo abantu bose batuka Imana, ntibashoboye no gutahura yuko ibitutsi byabo byagwa kuri Kristo. Ariko aha niko Zaburi 39 umurongo w'10 ucuvugwa ngo ibyo byari bikwiye ko bisohoza. Zaburi 39:9. Hanyuma turabona gusoma mu Roma 15 umurongo wa 4 ngo kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Mbega ibyanditswe biduha uguhumurizwa gute? Si majambo gusa, ahubwo ni mu kutwereka yuko Imana yadufashije mu byo twaciyemo byose, ko yagaragaje, yerekana inzira nshasha, inzira itari ifise aho isohokera. Hanyuma igihe nje kwikoraniro mu buryo nk'ubu, niha ingingo nkavuga ati utegerezwa gusa kuri bene data bawe, utegerezwa kubabwira igihe cyose umwami atazotanga amabwiriza mashasha, bazokubabarira, ariko bazondeka nicare kandi sinzovuga mu cyo gihe.
Je me suis très souvent promis de le faire. nakunze kwisezeranya ko nzobikora inshuro nyinshi ariko caniyumvira ku neza nyinshi ibyiza byinshi iby'Imana yaduhaye ku bw'ubuntu kandi nimba tutabaye hano muri kano kanya tukaba mu kintu gishobora kunyiganyiza isi basi turanezerwa ku byo Imana yamaze gutanga kandi yamaze gukora kandi nk'uko Petero abivuga ngo ngo yashaka gukangurira imitima ku byo Imana yagiye iravuga icishije mu bahanuzi bera n'intumwa zayo. nimba atakintu na kimwe dufise cyo kwerekana tudashobora guhazwa no kunezerezwa muri uyu mwanya tugahimbarirwa ibyo Imana yakoze kandi tukabishyira hagati na hagati mu byo twitwararitse amajambo yayo, imvugo zayo, amahishurwa yayo nk'uko bivugwa muri Zaburi ko byategerezwa kuvugwa bikabwirwa urunganwe rwo muri kazoza. Imana yakoze ibihambaye. Rimwe na rimwe Mwene Data Branham aravuga ngo ntegerezwa kwikuramwo nkaba kwa jenyene nkagomba ntekanya umwanya muremure hanyuma nkasubira nkagaruka mu kanya kanaka akavuga ngo nzoreka ubwanwa bwanje bukure bube burebure cyane hanyuma nigire kwibera umubwana shamba hariya kure muri Alaska ngo Imana impamagaye ngo rero ngo ubwo nyene ngo nzoca nseruke ariko ntiyashoboye kubigerako yashatse kubikora inshuro nyinshi ariko yama yisanga muri ya mero nyene nko muri Yeremiya ngo igihe nigira inama yuko ntazosubira kuvuga ngo turira muri jewe nk'umuriro mu magufa ngo sinashobora kwibuza kuvuga ivyo Imana yakoze. Yeremiya 20:9. Je rero ntangazwa n'ivyo murabizi ni byiza yuko mutamenya byose kumbure muramaze kumenya byinshi ariko ntimuzi byose kandi uko niko bimeze uko niko ibintu bimwe bimeze ibyo dutegerezwa gucamwo kandi nk'uko nanjye nugakunze kuja ahantu kanaka aho atamuntu umwe yambona atamuntu umwe ashobora kunyumva hanyuma nkaririndira kuraba ko Imana ifise iteko cyakuma iyibwirizwa ariko nubwo bimeze ko nkigira inama ko inshuro nyinshi ariko sinshobora kubishitsa sinzi ivyo Imana yagenye nzi ikintu kimwe sikugomba kwanje kuzokogwa ariko nukwayo kuko ntibijanye n'igikorwa canje si ibintu byanje ariko ni igikorwa cy'Imana kandi imbere y'uko rero twinjira mu bintu nk'ibyo reka turindire dutekanye twihweze iby'Imana yaduhaye ikatwizigiza igihe Imana izotangura gukora igihe inkingi y'umuriro izo bihagurutse aho rero kizoba ari cyo gihe kuri twebwe cyo gutangura gufata inzira tugakurikira iyo nkingi y'umuriro kugira ngo turabe ibyo Imana izobandanya gukora. Igikorwa cyacu bwite uko biri kose kizohanwa kuri uwo munsi kuko kizoba cyabaye ikizibira igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana niba igikorwa c'umuntu mu bwami bw'Imana kitari gitsitaza c'Imana umuntu wese yokoze ibyo ashaka ariko kubera yuko ibyo umuntu akora bihanga igikorwa c'Imana bikibera igitsitaza dutegerezwa kurindira yuko Imana igira ikintu ikora kandi aho rero ibintu biba bikoretse neza. Haravugwa hano ku murongo w'indwi Abaroma 15 nuko mwemerane mwakirane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ishimishwe. Mbega Kristo yatwemeye gute jewe nawe nk'uko twari tumeze uko dusi inyuma uko tumeze imbere byose nta muntu numwe ashobora kongera ko akana gatonyi kuko areha canke ngo iyagurira gatonyi nta muntu numwe ashobora kubikora uko murabizi ibyo shaka kuvuga ijambo ry'Imana rirabivuga neza nta muntu numwe ashobora kongera ko akariko kose ku buzima bwiwe mbere nta n'akantu gato amatambwe byose byatunganijwe n'Imana. Imana yatwemeye muri Kristo nk'uko nyine twari tumeze kandi uko niko rero dutegerezwa natwe kwemerana bamwe ku bandi biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu.
Si nous voulons d'abord nimba ubwa mbere dushaka kugenzura ngo turabe ngo dukosora abantu bose ntituzogira umwanya wo kwiyumvira ko kubituraba twebwe. Aho rero ntituzigera dushika kuba abiteguye ubwacu igihe umwami azogaruka. Reka rero twemerane twakirane bamwe ku bandi nk'uko Imana yatwemeye muri Kristo. et alors tout ira. Aho rero byose bizogenda neza. Peut-être que je vous Kumbure citer ce psaume. reka mvuge iyi zaburi kandi ya 78 iyankoze ko bidasanzwe mu buryo budasanzwe. Ni kimwe mu cyumviro ntegerezwa kuvuga ko muri mu gakete kazunguruka na cyane cyane kubiraba amabanga Énigmatique. n'imvugo ipfinditse y'umwami igihe avuga hano ku murongo wa mbere ngo bwoko bwanje tegera ugutwi amajambo Et qu'est-ce qui vient ensuite? y'ukwigisha kwanje. Mbega haca haza iki? Haca haza imigani, hakaza udupfindo, hanyuma bakumva ntibatahure, bakitegereza ntibatahure. Il est dit au verset Haravugwa hano ku murongo wa kabiri ngo ndateranura akanwa kanje ngo nce imigani, ndavuga amajambo apfinze ya kera. Ils ont entendu, Barumvise mais ils n'ont pas compris. ariko ntibatahuye. Kandi birakwiye kureka ibigipfunditse mu dupfindo tukabireka uko gushika aho igihe gishikira aho bihimbarira Imana ubwayo guhishura no kumenyekanisha ibyo ari byo. On ne peut pas se mettre à sonder. Ntidushobora gutangura gusesangura ngo dutangure kugaragaza ibintu by'Imana umuntu uko abyigeneye uko abishaka. Hari ikintu kimwe cyo gukora ni kurindira yuko Mwemu Yera abiturongoramwo Et qu'il plaise à hanyuma bigahimbara Imana gukora ibintu ubwayo de les réaliser. ikabisohoza. Nta bundi buryo buhari. Umuntu agerageje gusobanura zimwe mu mvugo za Mwene Data azotegerezwa kubona Il a fait telle yuko yavuze we yatangaje ibi bitandukanye kuri ibyo nyene byavugwa ku buryo bw'uko ataho biba bigihurira byo gushingira kuri ibi cyangwa ku bindi, mais ariko à attendre. ni kurindira. Il a dû agir ainsi. Ego yakoze uko, Soit confondu. Imana yakoze uko kugira ngo bacangwe n'ibisobanuro byabo bwabo, hanyuma ibe Une semence de Dieu qui sera rube gusa ari ubuto bw'Imana ruzoba icabona de ce que Dieu rw'ibyo Imana izokora ku iherezo y'igihe c'ubuntu. Kandi turashobora kurindira ivyo twizigira rwose. du tout pressé Je sinihutagiza n'est que pour le salut de l'âme, le salut des âmes. ukwihuta gusa nagakiza nagakiza k'ubugingo. Ihutire gukiza ubugingo bwawe, hanyuma igihe ubugingo buba bumaze gukizwa ntawuba agihutagiza. Aho rero tuba dukwiye kurindira gusa tukagendana n'Imana, tukaba twiteguye duhagaze neza imbere mu mitima yacu ku by'Imana igiye gutanga. Haravugwa hano ku murongo w'indwi Zaburi 78 umurongo w'indwi, kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ibyo Imana yakoze, ariko ngo bitondere ibyagezwe byayo. Informer la postérité. Bari bategerezwa kwigisha urubyaro abana bazovuga kuri bo, bakababwira yuko bashize ibyizigiro byabo mu Mana kandi yuko batibagiye ibyo Imana yakoze. Nibyo Il a tout fait. yakoze byose hagati mu kambi yabo aho bari baba. Tombé. Yagwishije Il a envoyé ibyo kurya, yarungitse umuyaga wo mu burasirazuba, abaha ibyo bari bakeneye byose. Haravugwa no ku murongo wa 25 angélique. ngo bose bajya umutsima w'abahambaye, mu gifaransa ngo w'abamarayika, ngo ibarungikira ibyo kurya byo kubahaza rwose. Umurongo wa 26 muri Zaburi ya 78, ihutisha mu ijuru umuyaga uturutse iburasirazuba, irongoza ububasha bwayo umuyaga uturutse ibumanuko. Umurongo wa 27, kandi ibarekurira inyama zingana n'umukungugu n'inyoni ziguruka zingana n'umusenyi wo ku kiyaga. Mwiyumvire yuko hagati aho bari babaye ntihagwa gusa manu, ariko n'inyoni zaraza zikagwa, hariho inyama. Il pouvait le prendre frais. Bashobora kubifata bikiri bishasha bakabitegura.
hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Igihe rero avuze ngo umuriyoni wa hano n'undi bategerezwa kumera uko inyuma ye. Imana ivuze ati umuyaga nubimanure ubizane mu ikambi, umuyaga wo mu manuko no mu burasirazuba ukaza ukabizana ibintu bikaza mu kibanza nyacu. Imana yacu ifise uburyo bwose ubwo umuntu adashobora kwiyumvisha kandi adashobora no kwibaza. Ni dushobora gutahura na gato ngo dupime ibintu byose Imana ishobora gukora. Reka tuyibwire ibyizigiro tuyifitiye kandi ntihadushikire ibyanditswe hano ngo barayibeshe n'akanwa kabo ngo bayibeshesha ururimi rwayo bo 37 ngo kuko imitima yabo itashikamye ngo babane nayo kandi batarabizigwa mu isezerano ryayo. Iri jambo nk'iri ntirisohoze kumwe n'umwe muri twebwe, ku muntu wese akunda Imana. Ntituvuge ikintu n'akanwa kacu, ntituvuge ububeshi, ikintu cy'ububeshi n'ururimi rwacu. Tubwiye Imana ati oh Mana ndagukunda, reka bibe ari iby'ukuri. Murabizi igihe ari iby'ukuri ni iby'ukuri igihe ibyo biba bihoza n'ijambo ngo niba ukunda Imana utabona uwo bikora gute nimba udakunda mwene so ubona. Yohana 1:42. Umuntu inshuro 100 arashobora kuvuga apfukamye, ahagaze, aryamye canke akifata ku mutwe akavuga ngo oh Mana ndagukunda, hanyuma adakunda mwene se n'umubeshi. Ururimi rwiwe rwamubeshe, umutima wiwe wamushutse ntazi mu bisanzwe ariko aravuga, ariko aribesha ubwewe. Nta muntu umwe ashobora kubesha Imana, kuko Imana ntibona gusa amajambo yumva ariko inabona ivyiyumviro by'umutima. 46 ngo ariko bayihemesha akanwa kabo bakayibeshesha indimi zabo, kuko imitima yabo itashikamye. Mu gifaransa ngo imitima yabo ntiyarimatanye nayo ngo babane nayo kandi batarabizigirwa mu isezerano ryayo. Imana yagiranye isezerano natwe ku musaraba Golgota. Umuntu wese yajanywe yashizwe muri iryo sezerano we ashobora gusa kwishuza iyo ndunduro y'Imana y'iryo sezerano. Rero ashobora kwishyuza ubwiwe iyo ndunduro yose sezerano y'Imana. Dutegerezwa rero kuvuga tuti rero tuti aho niho umubiri w'umwami, ingingo z'umubiri zose niho zacunguriwe, amaraso yamenetse ku bwa benshi. Umuntu wese rero ari umubiri wa Yesu Kristo azomenya umubiri w'umwami kandi azokwefata nk'urugingo, avuga ati mwami kubwo bontu ndashobora kugira umugabane mu ishengero ry'abana b'imfura ry'abo bahamagawe bagatoranywa imbere y'uko isi iremwa. Bahamagawe ngo basohoke imbere y'uko isi iremwa. Umuntu atamenya umubiri w'umwami azogira amahitamo yiwe, azofata ingingo ziwe. Umuntu agize afite umugabane mu mubiri w'umwami azomenya, azotandukanya, azomenya umubiri w'umwami kandi azokwifata ubwiwe nk'urugingo rw'uwo mubiri. Kandi siwe gusa ariko na buri mwene data wese na buri mushiki wacu wese azobona nk'urugingo rw'umubiri wa Yesu Kristo kubwo bontu. Azobona buri mwene data wese na mushiki amone nk'uko Imana ibima ibyo ibiduhe twese kubwo bontu. Hanyuma murabizi biciye kuri Salomo Imana yatanze akarorero kamwe mu isezerano rya kera bijanye hari abana babiri babari abagore. Hanyuma mbega ubwenge bw'Imana bwahishuyemwo iki? Ariko nuko umugore uwo uriya mwana atari gwiwe yaravuze ngo mugabure mukate mugabure nta numwe aza kubyungukiramwo. Hanyuma wa mugore we yari yabyaye uwo mwana ku mutima wiwe yaramutwaye uko aravuga ati oya ntubikore uko murekabeho.
C'était la mère. uwo yari nyina C'était la sagesse divine. bwari bwo bwenge bw'Imana niho bwagaragarira. Murabizi, Si nous sommes l'église du Seigneur nimba turi ishengero ry'umwami et que des croyants hanyuma abizera ou des gens canke abantu bakavuka hanyuma bakavuga ngo gabura bace bo kubiri, oya, umuntu avuze ivyo abazi ivyo ntidukeneye kubaza ico kintu bwacu kirivugira. ils ne l'ont pas porté sur ntaba batwaye ku mutima, ntaba yarabonye ingene bavuka, ntaba yarumvise imibabaro yo kuramukwa. Mbega Pawulo avuga iki? Aravuga ngo mufise bashobuja benshi ibihumbi ariko mufise baso bake muri Kristo. Akavuga ngo irindi rimwe, aravuga ngo ndabavyara mu mubabaro, Abigalatiya 4, ngo umuntu atabonye umubabaro yo kuramukwa y'ishengero, atababaranye nabo bose biyongera ko bakavuka mu bwami bw'Imana, arashobora mu buryo bworoshe kugabura mu mpande zose nk'uko bagabura umuntu wese ngo agace kiwe ku igato, ariko umuntu abitwaye ku mutima ivyo biba bitandukanye. ntazogabura azovuga ngo reka byose bigume hamwe. Mbega muratahura intumbero yuko tutegerezwa kumenya umubiri w'umwami? Uriya mugore yarazi kurobanura, yarabizi ati ngo ntufise umwana ku mutima wanje. Uwo mugore abimeze uko avuga ati umwana gusa ntabwo bari muzima amutware. Ubwo niho ubwenge bw'Imana bwaserukira. Ndabibabwira, umuntu atwaye ubwami bw'Imana ku mutima wiwe akaba ari mu bwami bw'Imana, akabigiramwo umugabane, ntashobora gufata ibintu minenegwe. Kuri we ababona ari ikintu cyo hagati y'ugupfa no gukira. Aravuga atoya, ntimugabure, reka ibintu bigume byuzuye biri hamwe, kuko ndabifise ku mutima wanje. Imana ishobore kudufasha kugira ngo by'ukuri ku mitima yacu kubw'umuntu dushobore gutwara urwo rukundo rukomeye rwimbitse ruremwa na mwemu, urwo rukundo rwimbitse ruremwa na mwemu kibe icifuzo cacu n'isengesho ryacu twese. Amen. Turahaguruka dusenge. Mwami, turagushimira kubw'ijambo ryawe ry'igiciro, turagushimira kubw'ubuntu bwawe ubwadutwaye gushika kuri no saha, gushika kuno mwanya. Mwami, tunakuzaniye imitwaro ya Mwene Data wo muri Budagi bwo mu majepfo. Ushobore gutabara, useruke mwami, turabizi yuko urazi ikibereye Mana. Nico gituma turamura amaso yacu tukaraba wewe muno mwanya, tukagusaba mwami, ufashe, ukize, ubohore mwami, uwezagire mwami, urazi ibibereye. Kubwo izina ryawe ryera uhimbazwe mwami, no kubwo ino saa y'ubuntu, kubwo umugisha uwo twashoboye kwakira kubwo buntu. Haleluya, ubandanye kubana natwe, niryo sengesho ryacu ryimbitse mu izina rya Yesu. Amen.